Itekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banyamwanya bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV mbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babiriko biravugwa irya nino. Hari amakuru yihuta cane tugiye kubashikiriza, amakuru avugwa muri politike, inkuru zivugwa mu butunganire, mu mutekano ndetse no mu bindi bisata vyose. Muraza kumva amakuru menshi cane ngaha. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turi kuwa kane igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi 2022. Ingingo nkuru zigize ano makuru. Konsolateri Nitunga yahora ari buramatari w'intara ya Rumonge yabogojwe kwitegeko ry'umukuru w'igihugu. Ivyo uyo mustanteri yoba yazize ndetse n'uwamusubiriye muraza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'idonido, ni ivyo yagirizwa bikomeye muraza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye vyose muraza kubikurikira. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira amazina 6 yemejwe n'inama nkenguzamateka, abo bakaba bagiye kuba abaserukizi ariko bakaba bagwiriyemwo abasirikare. Abo bemejwe ko bagiye kuba abaserukizi b'u Burundi mu bihugu bitandukanye ni bande? Abasirikare barimwo nabahe? Turaza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye mu buryo bagido nido. Turaza kubabwira kandi inama nkenguzamateka yemeje babura amatari babiri bashasha ba komine Rumonge na Karusi. Abo ni bande? Vyo vyose turaza kubimenya mu buryo bagido nido. Hagiye gusohoka itegeko ritegeka amastasyo atanga igitoro guhindura amapompo. Iryo tegeko ryo rizoba rimeze gute? Muri ano makuru navyo twabiteguye. Namakuru menshi cane turi buze kubabwira, vyose muraza kugenda murabikurikira. Turaza kubabwira kandi vyatangajwe n'umushikiranganji w'ubudandaji yamenyesheje ko ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi ngo bitoba bimwe mu gihugu hose. Uyo mushikiranganji yatangaje iki? Muri ano makuru muraza kubikurikira. Ngizo ingingo nkuru z'amakuru turi buze kugaruka ko banywanyi bacu. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabunze ugafyondako kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Kubari mu Burundi, mu bihugu bibanyi, bari mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ntibagiye namwe muri rya nino ku migabane y'amakungu ya Kure, Buraya, Amerika na Aziya, mwese ndakenguruka cane ku ntererano yanyu. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi ngo nivyo babimwe hose, nkuko tubikesha imbonesha kure Best Entertainment TV yaganiriye n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubudandaji. Amenyesha ko nkuko aho ivyo binyobwa bidandarizwa abari ahantu hatandukanye, bica bisaba yuko habaho gutandukanya ububare busanzwe hamwe n'amahoteli n'amaresitora ashobora kudandaza ku giciro cisununuye. Banyene ubwo bubare bwisununuye bikaba bigaragara ko bashizemwo umutahe ushobora gutuma baduza igiciro, bagahamagarirwa kwitura hisunzwe amategeko. Abajejwe intwaro bagasuzuma neza yuko ubwo bubare bagabo vy'ukuri gashizemwo umutahe ushobora gutuma ibiciro biduga. Kukaba nkako umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amenyesha ko udandaje ku giciro cashinzwe n'uwadandaje ku giciro cisununuye batariha amakori n'amatagisi amwe. Ivyo bikaba vyatangajwe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere. Mwebwe mwumva ivyo vyoba ari vyo canke se iyo ngingo ndetse n'ivyo bivugwa n'umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere akaba bivuze inyuma yaho bamwe n'abandi bavuze ko ububare butaba bwarashizemwo imitahe imwe, gutyo rero ko badategerezwa no kudandaza ku biciro bimwe. Iyo ngingo rero bamwe bakaba bavuze ko ari ikintu kiza cane kandi cari gikenewe. Umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere akaba ariko we yamaze kubitangariza bamenyesha makuru bagenzi bacu bakorera kumbonesha kure ya BTV. Banywanyi bacu, hari ayandi makuru nari nakubwiye ko ndibuze kugushikiriza. Imbere yuko nza kukubwira ivy'ubogozwa rya mustanteri wa komine Rumo vyabura amatari wa komine w'intara ya Rumonge
Consolateri Nitunga. Ngira mbanze nkubwire ko hari amazina 6 yemejwe n'inama nkenguzamateka kuba abaserukizi. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 26 Gitugutu 2022, inama nkenguzamateka y'u Burundi yakoranye hirongowe n'umukuru wayo Emmanuel Sinzohagera, yemeje amazina 6 y'abagiye kuba abaserukizi b'u Burundi mu bindi bihugu, bamwe bita aba ambasaderi. Amazina 6 niyo yemejwe. Amazina y'abatowe akaba ari ayakurikira: harimwo General Major Nkurunziza Joseph, akaba yemejwe n'abakenguzamateka 38 kuri 39. Hakazamwo Ambasaderi Kubwayo Isayi, yemejwe n'abakenguzamateka 39 kuri 39. Nayo General de Brigade Bizindavya Royizi, yemejwe n'abakenguzamateka 38 kuri 39. Ambasaderi Bafinde Epimeni yatowe n'abakenguzamateka 39 kuri 39. Nayo umupfasoni Mugirasoni Elizabeth yatowe n'abashingamateka 39 kuri 39. Nayo Generali Major Irambona Telesfore yatowe n'abashingamateka 38 kuri 39. Murumva ko muri ano mazina hagwiriyemwo abasirikare, harimwo abagenerali 2 ndetse n'indi ntwazanga abagenerali 3, harimwo General Major Nkurunziza Joseph na General de Brigade Bizindavya Royizi na General Major Irambona Telesfore yatowe n'abashingamateka 38 kuri 39. Wewe ayo mazina 6 yashizwe abona yakiriye gute? Utwandikira muri commentaire ukatubwira uko wakiriye iryo genwa ry'abo bantu. Iyo rero akaba ari inkuru irabana niyo nabo bagenwe muri ivyo bibanza. Mbere yuko nkubwira ibogozwa rya buramatari wa b'intara ya Rumonge ndetse n'abakenguzamateka bemeje ababuramatari bashasha ba Rumonge na Karusi, ngira mbanze nakubwire kuri no nkuru nari nakubwiye mu ntango uburyo bw'imfunyapfunyo ko hagiye gusohoka itegeko ritegeka amastasyo atanga igitoro guhindura amapompo. Mu gihe hamaze iminsi hibonekeza amastasyo atanga igitoro kidakwiye, aho mbere hariho ayamaze iminsi atangishwa amahadabu. Umuyobozi w'ikigo kijejwe ivy'ubuziranenge BBN yamenyesheje kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 25 Gitugutu 2022 ko mu minsi iri imbere bagiye gutegeka amastasyo yose guhindura amapompe bakoresha, kubera ko yose atakiri ku gihe, bigatuma vyoroha mu kuyakoresha ubusuma. Sindayikengera Severe akaba arongoye ikigo BBN gisuzuma ivy'ubuziranenge, asigura ko ayo mapompe bakoresha atana hamwe agikoreshwa muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, kuko ashobora guhindurwa gucokozwa umwanya n'umwanya aho ico gikorwa coba cahejeje kugira amasuzuma. Akaba yagize ati dukira gukura ikirenge harya bagaca bongera kubiregurura bakabisubiza mu buryo butari bwo. Akaba rero yanatanze akarorero k'Inyanzarake aho abakozi ba BBN basanze amastasyo yaho urugero rw'igitoro ruri hejuru kugira ngo berekane ko batanga igikwiye, ariko bukeye abakozi ba BBN bongeye gusubirayo baca basanga ibipimo vy'amastasyo nka yose babimanuye munsi y'urugero. Muri ico gihe rero usanga bivye amahera menshi abenegihugu ugereranije nayo BBN iba yabaciye, nk'uko bivugwa na Sindayikengera Severe arongoye ikigo BBN. Iyindi ngorane nayo ngo yibonekeza nuko usanga birya bikono bibika igitoro banyene vyo bavuga ko hari igihe usanga haragabanuwe igitoro kingana n'amaritiro 2,000. Akaba ariyo mpamvu abadandaza ku madetaye ku mastasyo biba abanyagihugu, kuko ngo nabo baba batabakwirije muri
SIP ndetse no muri birya bigega biri Igitega muri BBN, bakaba basavye banye n'ivyo bikono gukoresha amakonteri mu gusuka muri ivyo bikono kugira ngo baharure amaritiro agiyeyo, hama nibasanga batanga igitoro kidakwiye nabo baheze babihanirwe. Uyo muyobozi akaba amenyesha ko ico kigo kirindiriye itegeko nshikiranganje kugira ngo gishobore gutegeka ayo masitasiyo guhindura ayo mapompo. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri iyo nkuru yuko abo hagiye guhindurwa amapompo ku masitasiyo. Nari nakubwiye ko inama nkenguzamateka yemeje baburamatari babiri bashasha b'intara za Rumonge na Karusi. Ariko imbere yuko tubiraba mbikubwira kambanze nkubwira ivy'ubogozwa rya konsolateri Nitunga atakiri buramatari w'intara ya Rumonge. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ko umukono uno munsi ryatewe ko umukono kw'igenekerezo rya 26 Gitugutu 2022 rimurungika Kinshasa aho agiye kuba umuhanuzi agira kabiri mu biro vy'umuserukizi w'u Burundi muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho ni nyuma yuko mu gihe habaye ikena ry'igitoro kw'itegeko kw'igenekerezo rya 25/2022 byabaye ngombwa ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishikira muri iyo ntara yahora aramutswa ngo ahagarike idandazwa ry'amagendo ry'igitoro ryakorwa n'abari mu nzego zitwara komine n'intara ya Rumonge. Bamwe rero bakaba bibaza ko ivyo vyo bari byo vyatumye konsolateri Nitunga akorwa muri ayo mabanga kubera ibibazo vyagiye biribonekeza. Kuri ubu akaba atakiri mu buramatari w'iyo ntara ya Rumonge kubera ivyo ayo manyanga yoba yarakozwe n'itangwa ry'igitoro. Boba basubiriwe nande buramatari wa Rumonge mushasha ndetse n'uwa Karusi. Ngira mbabwire ko inama nkenguzamateka yemeje baburamatari bashasha babiri Karusi na Rumonge. Inama nkenguzamateka y'u Burundi yemeje kuri uwa gatatu igenekerezo rya 26 Gitugutu baburamatari babiri bashasha bagiye gutwara intara za Rumonge na Karusi. Intara ya Rumonge igiye gutwarwa na Leonari Niyonsaba, akaba asubiriye konsolateri Nitunga yarungitswe kuba umukuru umuhanuzi wa kabiri w'umuserukizi w'u Burundi Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nayo Devote Nizigiyimana nawe yakaba agiye kuba buramatari w'intara ya Karusi, akaba asubiriye umupfasoni Serini Mbarushimana. Akaba womenya ko abo bompi bemejwe n'abakenguza amateka 39 kuri 39, no kuvuga ibice 100%, bakaba batowe hisunzwe ingingo y'192 ku gace ka 9 ko mwibwirizwa shingiro, kandi bikaba vyari vyasabwe n'umukuru w'igihugu ko ayo mazina boyemeza. Iyo nkuru rero akaba ariyo no kubwira. Ivyo bimwe mu vyari bigezweho vyavugwaga cane mu makuru atandukanye mu bisata vyose. Wifuza kuraje w'amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, fyonda kuri subscribe maze ndushize ko inkuru raje w'amambere bashikirwa navyo byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.